bahonye mu kibuga kuko abatakinye ukuyemo abanyezamu Koshene na Pena presque abandi bose bagaragaye mu kibuga. Probablement Mark Bernard we yaramaze igihe mu mvune. Mark Bernard yari yagaragaye. Oya, Mark Bernard ntiyagaragaye. We yaramaze igihe mu mvune, byaravugwa ko bashobora no kutamutwara kugira ngo kumbure bamukingire bijanye n'uburyo ategereza kwitegura physiquement ko numwe mu bakinyi bari bakenewe cyane muri equipe ya FC Barcelona. Ugiye kuraba no kuri bande tuje ndikunda rabwitwa Mark Bernard hano. Bande tuje ntiyarahaye. Bernard ntibamutwaye. Bernard ntibamutwaye. Baramutwaye muri press. Baramutwaye ko byaravugwa ko ashobora gusigara kugira ngo kumbure bandanye yitegura physiquement, birumvikana ko kumbure physique yiwe niramira nkuko. Ubundi umpetita kinye ni Tony Fernandez ni yakinye Hector ni yakinye ina kipenye na Koshene kubari kuri bande tuje, ariko Hector bivugije benshi bivaye n'imibane nako n'imibanire yiwe n'uwitwa Tetansuike, kuko nimba ku nimero zitatu Gerard Martin yakinye muri equipe ya kabiri mugabo bigashika kanasubirizwa kugira ngo umwana muto Geoffrey Torrent akine, niki cyari gutuma Eric Garcia ku nimero zibiri yasubiriwe na Kunde ko ari kuraba fresher physique yiwe tout simplement, niki cyari gutuma Hector wadakina kuko abakinye bose ku nimero zibiri bahengetswe of course. Naciye mbona article ikomeye cyane yanditswe n'ikinyamakuru Mundo Deportivo urivuga ngo Barcelona shobora kuba bamaze gushira muri gahunda icitwa kuvyaza umusaruro mu jana n'agafaranga witwa Hector. Nta bintu vyamavyera ngo de je mu bitwa Detes en Afrique ndemera yuko vyiwe vyose yabehaye Barcelona, ariko sinobura ivyo ndamunenga, kandi mu vyo ndamunenga ikintu gikuru cyane. Umwana yitwa Hector burya Barcelona beruka kuronka mu nimero 2 rega kuri Daniel Alves. Tuvyibukanye niba Daniel Alves yarasohotse ukaronka Sergi Roberto si mu nimero 2 no mu nimero 6 mugabo batransformyemo nimero 2 birakunda. Mugabo ugiye kuraba performance za Sergi Roberto muri Barcelona, yiriya Barcelona ya Sergi Roberto yari imeze gute? Iyo abari Barcelona iri capable guhatanira ibikombe buryo bari kwishima ngo ofise nimero 2 nka Sergi Roberto, umukinyi wazanye ugahengeka. Tuvuye kuri Sergi Roberto basuye kuronka rero no kwitinyisha umugabo bayibuza ingene bayikoresha. Umugabo witwa Nelson Semedo. Nelson Semedo nemeza ngo projet ya Barcelona ariko ibamwe neza yisanga Barcelona ifise umumenyereza. Inyuma ya Semedo usheshe yandi mafaranga uzanye Serginho Deste ninde mukinyi ku nimero 2 ego ngo mukuye muri Ajax d'Amsterdam mugabo kugera Ajax d'Amsterdam na Barcelona equipe zibizire incomparable. Vana na Deste uguze jira kundo mukuye muri FC Sevilla umukinyi mwiza w'igihangange ku rwego rw'isi muri Axe Central, ucimo transformamo nimero 2 kubera bonye ngo muri equipe nationale baramukoresha ari arakoze ku ivyo bino kwita ku debrouiller arabishoboye. Noneho uzanye mugabo yitwa Eric Garcia muri Manchester City no Maxiare uramukinisha muri Axe rimwe na rimwe uramukinisha 6 hose ukabona ngo arareponda preza ucitangura no kumugerageza kuri 2 mugabo Ramasya yaguhaye umukinyi nimero 2 de formation. Nemeza ko niba harateguwe Alejandro Balde, nimba harateguwe Lamine Yamal, nimba harateguwe Casado, nimba harateguye undi wari wese mugabo gategurwa kuri poste yiwe agaca atanga version nziza imurimwo, uno munsi yo hakagirirwa icizere umwana yitwa Kunde ntabakivuga ku nimero 2 kwa Barcelona. Twemeranye ngo Xavi Hernandez niwe yadugije match yiwe ya mbere ndibuka ko yamukinisha kuri kwanza saison yose ya Xavi Hernandez iminsi yose yahawe umwanya yakinya nka nimero 3. Mugabo tukabona ngo umwana arimwo potentiel nk'umugabo bitwa Joao Cancelo agukinira bujya akagukinira ibamfu agatanga ibintu byose vyiza bimurimwo. Match inoubliable y'umugabo bitwa Hector ni match batsinda Atletico de Madrid bitsindo 3-0 harimo igisindo cha Felix na Lopez na Lewandowski. Match akana kakinyi minota 80 mugabo bonango iyi match Barderi kumubera kasa muto. Kabana ngo ni umwana mwiza akeneye ko bamuba hafi kugira ngo bategura kazoza ka Barcelona. Mugabo Afrique Jono bita Afrique numwe mu bantu bari ko barananiza umwana yitwa Hector kumudandaza ubwo ntibisungwa no kuba bamutiza niba koko bigaragara ngo muri system cyangwa se mu byo Afrique panga harimo kuba bamusoro n'umunsi bakamudandaza burundu no kuba Barcelona yovuga ngo tumutize hasi n'imiburi nitwabona ubwo bwe wagiye rusa nk'urukonvenka bize bitworohere gusoma gutakaza no taranto bigaragara ngo itembere yaramansi kuri Hector. Kuko ikinyamakuru muri Deportivo muri article banditse no munsi mu gatondo bavuga ngo Barcelona irikirarondera uburyo dandaza witwa Hector canke ikamutiza mu indi equipe. Ibibazo je bingarukamo ni bibiri.
ni Hector Ford atakonvense Flick canke ni Flick adafise ahashira Hector Ford kuko kugeza muri kano kanya ibinyamakuru vyandika ko ku munsi w'ejo n'ubundi umugabo yitwa Eric Garcia yasubiye kwemeza witwa Flick karimo mu bakinyi beza agomba gukonvenga avuga ngo ku nimero 2 ugomba kumfasha igena afise Kunde qui est indiscutable ko Kunde mavyoka bafashe urugendo tumaze kubwirwa ngo agiye kongera amasezerano kugira 2030 kuko abonwa nk'umwe mu bakinyi beza isi tunze ku nimero 2 cyane ko Man City bivuga ngo Eric irategura bid imeze neza cyane bivuze ngo rero kuri City bavuga ngo turategura bid imeze neza on morning vuye gusubiriza umugabo yitwa Kyle Walker twotegura bid imeze neza tukamena muri Barcelona bakaduha Kunde ari naho hanavuye ko Barcelona ishiramo agatege gakomeye cyane mu bijanye n'indongera amasezerano y'umugabo yitwa Gilles Olivier Kunde bivuze ngo Barcelona twamatwibaza eske izogura umulateral de formation ryari ariko ndavye ano makuru avuga kuri Hector Ford nkaraba makuru avuga kuri Eric Garcia na Kunde bisa nkaho Barcelona yamaze gushaka kadomera avuga ngo nous sommes satisfaits ko muri projet yacu ya long terme Kunde nimero 2 tuzobana kuko aracari muto muri projet ya long terme arimwo ariko kandi umubackup yaraba Eric Garcia ko biracashoboka bivuze ngo ibijanye no kugura umulateral de formation babivuyemo nimba babivuyemo navyo eske uyu mwana yitwa ko yariwe mulateral de formation bari bafise ubwo azoronka amahirwe rye ariko iyi generation ya Kunde izohera nawe yitwa Karumo Kinyakuze aca baoblige gusohoka kuko deja numwe mwana navuga ngo yabaye discipline mugabo rimwe na rimwe atabuze kwerekana agacavu kiyo ngiye atakinijwe na Flick kandi ukabona ngo n'abafana barabona ngo umwana yimwe umwanya mu gihe yaragize gute yarawumerita kuko deja n'ikibanza cy'ubamfu kumure twari gutangura kwiyumvira kazo hazoba bricolage agahenge kwayo kuko Xavier abikora hari Barde Intouchable hari deja undi mwana yitwa Geoffrey Torrent bamaze kulansa tigenda ugwanira umwanya n'uwitwa Gerard Martin bivuze ngo hari yagumwenge kayo witwa Hector Ford nibikunda deja makuru yemeza ko umugwi wa Mallorca wamaze kwipositiona kugira ngo ushobora kuba otorora umwana haba kuniza cyangwa haba kumugura burundu rero sabakinyi beza misi yose bazoba muri plans umumenyereza bitwa amatwari birashoboka cyane ya umumenyereza afise ibiharu akorera ko umumenyereza afise uburyo agomba gupanga equipe yiwe sinojije umugabo yitwa Flick mugihe afise equipe iriko iraronka resultat nziza sinojije umugabo yitwa Flick mugihe Barcelona itaguye swata mu kugura undi mukinyi atanze bike paraporo byo for iki ni ca kintu je nkunze kuba nivugira nimba equipe imwe yo kwishima ko ifise Hakimi iyindi yo kwishima ko ifise Trent naho ukishima ko ifise Kunde mugihe tugera hano tukamenya ngo hariho equipe bambi bikaba ngombwa ko umukinyi wese atanga ivyo ku giti ciwe mu bijanye no kurondera umusaruro umugabo yitwa Flick ariko araryamira umwana yitwa Hector Ford nimba warateguye Garcia ukamuzana ku nimero 2 tumuzi ko akora muri axe no kuri nimero 6 rimwe na rimwe ubwo precipitation zakujemwo ko erega vomye sacrifice na Darojo ugategura Garcia muri axe centrale mugabo uzingo ku kibanza cyo mugabo yitwa Gilles Kunde ndagomba kumutegurira ko mwana yitwa Ford mugihe ntazoba ngifise umaxiare n'imiburi buri Kunde ndamwifashisha muri axe mugabo Ford abera komeye c'était la meilleure façon yo gutegura equipe kuko gutunga Kunde warabriko ariko akakubera mwiza ni vyiza kumutunga n'umulateral de formation mugabo no munsi y'abakunde na Eric Garcia bose baratungwa ku nimero 2 bitwa ko ari abakinyi bahinduriwe poste bahingutse ko Eric Garcia ni tanto muri axe canke ku nimero 6 agiye kuri 2 ni bricolage même Kunde niko kuko iyo baguha umusaruro ni vyiza ngo bariho match bisaba ko umuntu wese aba sûr ya ikibanza ikintu bivanye n'ikibanza kiramo karico ciwiwe rero ishobora kuzoba piège ariko nta yandi mahitamo ni bintu nagiye ndavuga no kuri Firmino Lopez buriye nyuma ya Ford byanga bikunda umwana yitwa Firmino Lopez azosoka ko Rashford ngo buyofatisha bakaoblige kumugura akinja nka nimero 11 bigaca biba ngombwa ko Rafinha igihe cyose akina nka nimero 10 byanga bikunda muri projet long terme bazokwisanga bari oblige kugurisha Firmino Lopez nkuko kuntu bisanze Alcantara sose kandi atari umukinyi mubi bari bafise muri equipe ni ivyo muri equipe ya Barcelona